Ibihe vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV mbonesha kuri mwe rudende yabemereye kujira bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa hirya nino ndabahaye kaze n'abaramutsa abanywanyi bacu aho muri hirya nino mu mihingo itandukanye y'isi. Turazi ko mudukurikira muri benshi, hari abadukurikira muri mu Burundi, abadukurikira muri mu bihugu bibanye nk'igihugu c'u Buganda, igihugu ca Tanzania, igihugu c'u Rwanda n'ahandi hatandukanye. Aho muri hose mu gudukurikira tugira tubashikiriza amwe mu makuru agezweho ari kuvugwa cane mu miseze. Nabwiye ko ngarukanye inguvu nyinshi cane kandi ko tugiye kubana mu makuru adasanzwe ari kuvugwa, hari byinshi mwagiye munyegezwa. Amwe mu makuru tugiye kuzana na makuru avugwa mu butegetsi, ariko nanone tukaza gushimika cane ku rubanza rw'uwahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Alengiyome Bunyoni, ibiriko birabera muri leta ya Ndayishimiye Varisito ndetse na bimwe mu bihangange vy'abajenero, amabanga y'agacamutwe ndetse n'ibindi vyinshi cyane biriko biravurwa muri CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu c'u Burundi. Inama idasanzwe y'umutekano yagirishijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito batazira General Neva akaba yabonetse akaze cane, akaba yakariye bamwe mu basirikare, ariko nanone muri iyo nama y'abasirikare akaba havugiwemwo amabanga y'agacamutwe. Kwigenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa 6 umwaka w'2024 Perezida Ndayishimiye batazira General Neva akaba yaganiriye n'abasirikare bo muri 2e division d'infanterie Igitega. Perezida Ndayishimiye akaba yavuze ibitari bike, byose turaza kugenda turabigaruka ko muri yano makuru. Turaza kubaha ivyo mwanyegejwe kuri General Alengiyome Bunyoni. General Alengiyome Bunyoni akaba yaraburanye, ariko nanone umuryango buyo yahoze ari gihangange mu Burundi General Bunyoni ukaba wamaze kwakwa uburenganzira bwo gutoza amafaranga y'amazu upangishije. Turaza kubabwira kubiriko birabera mu bageneral ndetse mu miseze tukaba twarababwiye ukuntu General Alengiyome Bunyoni yashize ahabona amwe mu mabanga adasanzwe, ariko nanone ku kibazo c'umupfumu ngo Bunyoni yoba yarakoresheje kugira agombe kugandagura umukuru w'igihugu General Neva. Ivyo navyo bikaba biteye ubwoba cane. Twarababwiye ku kuntu General Bunyoni yagiye aravuga bamwe mu bagenerale bateguranye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi, ariko ubutegetsi bukaba butagomba ko bamwe mu bagenerale bivugwa ko bafatanije na Bunyoni mu gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi batazanwa ngo baburanishwe. Hari akabazo kumwe mu bihangange mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD yabajije ikibazo c'inkoramutima ati ni kubera iki Ndayishimiye yapfunze Bunyoni akareka tibiya. Urubanza rwa General Alengiyome Bunyoni rurabandanya kuvyura impari mu banywanyi ba CNDD-FDD, aho bumviye uko imburano zagenze. Hakaba hari ababandanya kwemeza ko runo rubanza ruhagaze kwinyinyurana rya Ndayishimiye na Bunyoni kurusha kuba urubanza rw'ukuri. Umwe mu bagumya banga yegereye umuryango w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye atanga karorero kuri General Gabriel Nizigama yagirijwe ivyaha bimwe na Bunyoni, araheza ahanigwa mu muryango iwe, mu nyuma harababarirwa hanasubizwa mu mabanga y'igihugu. Ubutumwa bw'uwo mugumya banga igicocoro muri CNDD-FDD bugira buti: ndabaramukije, jewe ndi umunywanyi wa CNDD-FDD kandi ndi umuntu bahora banka urunuka kuva. Ati jewe ndi umunywanyi wa CNDD-FDD kandi ndi mu bantu bahora bakwanka urunuka. Kuva utabarije Bunyoni ngo ntiyicwe, naratahuye ko ivyo batubwiye kuri wewe atari byo. Nasanze koko ugwanira agateka ka bose. Jewe ndi umugumyabanga yiyemera kandi ashikira abakomeye muri kino gihugu. Ndazi neza ko Bunyoni yaguhamye, kumbure ndazi n'ivyo utazi yoba yaragerageje, ariko nticabujije ko umutabariza n'umuryango wiwe. Ico tuzohora tukikubahira usumba benshi.
narakurikiye aya makuru maze iminsi udusangiza ahajanye n'urubanza rwa Bunyoni. Hari benshi batangaye bumvise ko Generale Emmanuel Ndayiziga na Generale Sirase Ntigurirwa bahisemwo kuburira Bunyoni kugira ntiyicwe. Kiriya jewe ndacemera, ntibari bashigikiye ko Bunyoni yicwa. Na jewe aho nari urya munsi genekerezo rya 16 z'ukwezi kwa 4 2023 nari namenye ko hari ibiza guhinduka. Jewe ndi umuntu muto, ntako nari gushikira Bunyoni ngo ndamuburire, ariko iyo mba ndabishoboye nanje mba narabikoze. Turumva ingene bagiriza Bunyoni ubukozi bw'ikibi bwo kunyonora amatungo ya leta. By'ukuri nk'uko Bunyoni yabisavye, ubu boja gusaka abajenero b'abasenidede hosigara bangahe? Ni bangahe bo batofatwa n'ico caha? Ni benshi cane tuzi ivyo bivye n'ivyo banyegeje muhira mu mihana yabo, ariko badafatwa. Nimwabikenera tuzobibabwira mwibanga. Dufate akarorero kamwe gusa. Ni kubera iki bapfunze Generale Alain Guillaume Bunyoni abakareka Generale Gabriel Nizigama kandi bari bakuriwe umunsi umwe bakagirizwa bimwe? Iyo bari kubera Gabriel Nizigama batazira tibiya ava hamwe na Angelina Ndayishimiye. Hari ivyo mwebwe mutamenye. Muziko Generale Gabriel Nizigama yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, chef de cabinet civile. Muribuka ko yakuriwe isaha imwe na Bunyoni. Ico mutamenye ni inkoni tibiya yakubitiwe muri Ntare House mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gabriel Nizigama yafashwe asubiye mu biro agiye gutora amafaranga menshi y'amadolari yari yarabitse mu biro iwe. Baramuretse arinjira, agezeyo acarafatwa. Ikubitwa ryiwe ryahagarariwe na General Jules Ndihokubwayo yagendanira umukuru w'igihugu. Kandi ico gutangaza abo bose barafitaniye ubucuti mu miryango. Amafaranga yanyegeje ntiyayatoye, yarakubiswe arashaya avayo ari intere. Burya mu vyamukuye harimwo ubusuma butagira izina. Gabriel Nizigama yari ageze aho akoresha izina n'umukono w'umukuru w'igihugu mu kwiba. Perezida Ndayishimiye yasanze Nizigama yarashobora kwaka amahera imirwi itandukanye y'abantu n'amasosiyete mu izina rya perezida. Burya ibara ryaraguye mu Burundi. Avuye gukubitwa muri Ntare House, Gabriel Nizigama yabaye nk'uwuhungiye iwabo aho bita Mucamumandu muri komine Rutegama, intara ya Muramvya. Aho yahamaze amezi 2 bamuvura bamukanda kubera yaramerewe nabi cane. Ibi bintu vyaranatumye umuryango wa Angelina Ndayishimiye ucanamwo. Ni ababanyi ni amacuti bose basenga mu ishengero ry'abagenzi Église des Amis. Iryo shengero Église des Amis riba Nyarurimbi. Iryo shengero Tibiya yarasanzwe arifasha byinshi. Ishengero naryo rigicamwo imirwi. Angelina asigarana abantu bake cane. Iyo mirwi yarahatswe gutana mu mitwe kubera abo kwa Angelina aribo bari basigaye ari bake, baciye bamara igihe badasenga kugutinya kugirirwa nabi n'abayoboka Gabriel Nizigama. Jewe nari nivuganiye na barumuna ba Angelina abitwa Onessa, Winnie na Emeline, bose bari kwa nyina batekewe n'ubwoba ko umuhungu wacaraziwe agira abahekure. Umuhungu wacaraziwe ni Gabriel Nizigama. Ariko raba Generale Nizigama we aridegembya. Ubu amatwi yadusumira baranamuhaye akandi kazi ka leta. Mu miryango hariho abagiye hagati barabumvikanisha. Ubishengero ry'abagenzi riri mwituze, imiryango yarasubije hamwe. Iyo bubaho ubutungane bw'ukuri, Bunyoni na Tibiya bari guhanwa co kimwe nk'abivye igihugu. Burya icaha ca Bunyoni ni kirya cuko yagiye kurondera umupfumu wa Ndayishimiye. Ibindi vyose bamwagiriza abisangiye n'abandi bategetsi benshi ba CNDD-FDD. Niko Bunyoni yarakoze amabi mu gihugu, ariko ayo nayo bayakoze bose, uhereye kuri Nkurunziza n'abajenero bazananye muri CNDD-FDD, nta numwe muri bo yokwera. Nimwashaka mwibanga
dukoresheje umuco w'ikirundi tuzobaha umuco kuko byinshi barabihishije. Twebwe dushaka amahoro nk'abarundi twese, kandi amahoro ataraba ubwoko ubu canke buriya. Gusa ico nobabwira, urubuga rwanyu ruratera ubwoba abategetsi benshi kubera mushira habona ivyo bipfuza kunyegeza. Nimubandanye, ntimucike intege. Ubu n'ubutumwa bwerekana ingene abasenedefdd bakira amakuru ajanye n'urubanza rwa Bunyoni. Tuzobandanya kubasangiza uko bamwe n'abandi bakiriye amakuru y'urwo rubanza rwa General Guillaume Bunyoni. Ivyo ni bimwe. Ku rundi ruhande, umuryango wa General Guillaume Bunyoni ntabwo worohewe gose, ibintu birakomeye cane. Muti vyoba bimeze gute? Hampande y'ukuba umupfumu wa General Guillaume Bunyoni yagomba kwica Perezida Ndayishimiye, ivyo tuzobigarukako mu makuru yacu yo hanyuma tubaha idonido ku vyo mupfumu ndetse nuko yoba yarakoreshejwe ndetse n'ibindi binyegezwa abarundi batamenya. Tugaruke mu muryango wa Bunyoni watswe uburenganzira bwo gutoza amafaranga y'amazu upangishije. Kuva General Guillaume Bunyoni ahagaritswe, amatungo yiwe agafatwa n'ubutungane, amakonti ya Bunyoni n'umukenyezi wiwe ya Senta Niyonkuru yose yarafashwe. Umuryango wa General Bunyoni warusigaye ubeshejweho n'amafaranga utoza ku mpangu uwo muryango upangishije mu Kabondo no mu Kinindo, be n'ayandi ava mu ivuriro rya General Bunyoni riri ku Muzinda. Ivyo byose navyo nyene byarahagaritswe muri ino ndwi. Parquet General de la République iherutse gusinyisha abapangayi ba General Bunyoni bari mu mazu bari mu mpangu zitatu ziri mu Kabondo, abandi mu mpangu zine ziri mu Kinindo, amasezerano mashasha abategeka kuriha amafaranga yo gupanga izo nzu kuri konte ya Parquet iri mu banki nkuru y'igihugu BRB. Iryo tegeko rikaba ryahawe kandi ivuriro rya Bunyoni riri ku Muzinda mu ntara ya Bubanza. Kugeza ubu umuryango wa Bunyoni warufise umuntu ajejwe gukurikirana izo mpangu n'iryo vuriro, akaba ari we atora amafaranga akayashira umukenyezi wa General Guillaume Bunyoni. Ibi bikozwe mu gihe urubanza rwa General Bunyoni rutaranasomwa ngo sentare yemeze ko Bunyoni yagiriye ivyaha vyarezwe na Parquet. Bikozwe na Parquet kandi urubanza ruri mu minwe y'abacamanza. Ni ikimenyetso ko urubanza rwaciwe imbere y'uko abacamanza banarwumviriza. Ishure ryananiye abanyepolitike mu Burundi. Muri 2013 igihe umurwi CNTB wasohora umuryango wa Justin Nyakabeto mu Ngagara, hari ijambo nabwiye abategetsi ba CNDD-FDD. Muri 2019 igihe ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bwariko burafata amazu yabo bwagiriza ngo bashatse kubutembagaza muri 2015, iryo jambo nararisubiyemwo. Amazu yacu yarafashwe atanu rubanza rwari rwari bashingishwe muri sentare. General Guillaume Bunyoni yari mu bafata izi ngingo zo kutunyaga amatungo atakinya, atakwiyumvira kazoza k'imiryango, atanukurindira ko habaho imanza. Ubutegetsi bwari bwumva ikiburaje inshinga ari ukudukomesha. General Bunyoni yari mu bumva ko kudukorera ivyo ariko kutwereka ko ubutegetsi bukomeye. Nagize nti mwabategetsi ba CNDD-FDD, mwabihangange by'abagenerale, muriko murihenda cane. Uburenganzira bwo gutunga ibyawe ugatunganirwa, droit de propriété, n'uburenganzira bukomeye mudakwiriye kuza murahungabanya uko mushatse. Muriko muratunyaga ariko mubikora mwibagiye ko ari mwebwe mutunze vyinshi. Ubu burenganzira nimwabwica, intwaro yose ikama ishobora kunyaga abo yanka, ni mwebwe ba mbere muzohahombera. Uko mutunyaze ivyacu ku gikenye, niko namwe muzonyagwa ivyanyu ku gikenye. Mwari mukwiriye kubaka ubutungane bwubahiriza amatungo y'umuntu kurusha ubutungane buyamunyaga. Ayo ni amajambo yavuzwe n'uharanira agateka kazina muntu Pacifique Ninahazwe.
Pacifique Ninahazwe abandanya ati ndiko ndavuga ayo majambo niswe umwansi w'igihugu yama avuga ibintu bibi ngibi byo navuze bihereye kuri Mutamade wari igihangange gikuru havuye nkuru nziza. Uyu munsi ndi Bunyoni, ejo ni Ndayishimiye. Mu Burundi bw'uno munsi umuntu ariko ari hamazu n'amatungo ku rugero ruteye ubwoba ni Perezida Ndayishimiye. Agifise inguvu arabikora bose bakanuma, mbere bamwe bakanamukomera amashi iyo ariko aratwereka amahegitari y'amatongo n'amararo afise mu gihugu cose. Aragura amazu agerekanye, abarundi bakigira abatabibona. Reveriyano Ndikuriyo, Prime Niyongabo, Gervas Ndirakobuca nibo bakurikira mu bategetsi bafise amatungo y'umurengera. Muri garurira bimwe mu bisata by'ubutunzi kugeza naho muja muri garurira bimwe mu bisata by'ubutunzi kugeza naho muja gusita umunyagihugu mutoya, abarundi bakigira abatabizi. Mubona abarundi banumye mu kibaza ko batabibona ibyo muriko murarundarundanya. Umugani wa Pasitori Deniza Nkurunziza. Iyi nzigo mwubakira ko politike izobagaruka ko uku munyaze General Bunyoni niko namwe bizogenda. Ntimumunyaze ngo mushake gukosora amakosa mukora mwese, mubikoze ngo mumukomeshe, mumwereke ko asigaye ari ubusa. Ibyo yakoze nivyo namwebwe mubandanije nkuko nabivuze mbere, maze Bunyoni akabonamwo ubusa agikomeye. Namwebwe niko bizogenda munsi ejo inguvu zabavuye ko ni kibazo c'umwanya gusa. Pacifique Ninahazwe, Fokode, kuwa gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024. Ibibera mu gihugu c'u Burundi nakamaramaza, amakuru aba yaranyegejwe, ibiba bitavugirwa hejuru na bimwe mu butegetsi butabugomba ko bimenyekana, byose nta ntushobora kubironka atari kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Ndabararikira kuza gukurikira ikiganiro ndetse n'amakuru adasanzwe avugwa ku mupfumu wa General Lengiyome Bunyoni. Uyo mupfumu akaba amazi imisi avugwa cyane, amaze kuba rurangiranwa mu gihugu. Uyo nawe akaba yitwa Emmanuel Ntikazohera batazira muhuza w'Ibutaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Ivyo yakoze ndetse no kwica Perezida Ndayishimiye umugambi yari guhabwa amafaranga atari make ndetse n'ibindi byinshi cyane mutabwiwe n'abandi baba bari bavyinyegeje inyuma. Makuru yacu yo hanyuma muraza kubikurikira mu idonido. Ntibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza abagenzi bawe. Mukanya ndaza nguha idonido ingingo imwe ukwa